ndamaze kubona filime ndundi muri rusangi irimo ubujyajya bwinshi irimo ubujyajya bwinshi kandi bwinshi cyane nivyo biratuma filime ahubwo iryoha gusumba canke ngo aka gakino turimo karyoha gusumba kubera karimwe ubujyajya kubera ngo karimwe ubujyajya ariko ndabisa kubera je ndumva ko muri jewe hari ibintu nifuza kuvuga kandi mfisa nzobivuga nzobivuga ibintu nyene baniyo bakubeshe man baniyo bakubeshe ukabibona ibyo bintu biragukomeretsa jewe ufu mumbesha sindabimenya ko ambeshe kuko hajya niho mera mu kubona directement ko ukimbesha akantu kamwe konyene niho mera kubona ko utari umuntu mwiza jewe umuntu ambesha ndamufata kuyo umuntu ashobora no kunyica rero ni byinshi ushobora kuvuga ngaha ibintu byadushikiye niba byoroshe ariko ni sawa nuko Mr. Khan ugenda ukorana n'abantu benshi kandi byitegererezo muri cinema ndundi King Sabasi niki kuri wewe tuwafa nayo ni nkiki kuri wewe kubera iki ubona ko kenshi Mr. Khan ari we ariko arakoreshwa cyane mu Ruganda rwa entertainment mu Burundi tuwafa nayo ivuga kwiki kuri wewe ni muyuhe mu director wa mbere ushobora kuba ati no mu director vraiment antuka aramerita ikibanza cya mbere muri cinema ndundi ni mimi hai niki kuri wewe niki kintu yora gukorera uvuga ati kino kintu ndonda nshigwa kwivujya nyuma ntacibagiye What's up my people muraho murameze fresh nanyu nameze neza cyane wamaze kumva ko ari Fabere Burundi canke ikiranga kirumwe numva nahegereye ibintu bikaba bimeze neza cyane imbere yanje mba ni kubona umusore mwiza cyane ariko imbere ko ndamwakireka nshimira abantu mukomeza mugira subscribe like share and comment kuri Step Media TV kubera ko nimwe muraba boss bacu murabizi ariko imbere ya byose turafise abantu benshi bamwe dukurikirana twabweti Feba turabakunda kandi turakurikirana turino aho ni Canada, Amerika, Dubai n'abakobwa bacu bari muri Saudi bati turi kumwe namwe gatanu kuri gatanu nuko imbere yanjye ndi kumwe n'icyamamare kimubona ngene aba yabereye saza uraberewe bro asante nze ukimubona mwabonye ko ari Mr. Khan Doctor of Love habira cyose gute ameze neza chimwa ndakubona kabisa cyane kuberewe mwino Mr. Kafaranga kabaye kenshi agafaranga yego kabona gute man akuze ni kamuriko bro nyene n'ubuntu bw'Imana tu man ubuntu bw'Imana ariko nabwo bugira aho ufatiye aya vraiment uraberewe amo kumeba aya mbese inyo kumpeba wewe waciye ubwende iyo uranka amafaranga urayijyana man kandi wewe twarirukana kera vraiment chafe budget twayirukana kera ariko wowe sinoguheba warabikoze navyo nakoze warabikoze zagima kumbeshera n'izina ry'Imana yo twarirukana ryariga kandi wibatse uzi byorukana ryari nye muri tournage ya Ciramunda peut-être tournage ya Ciramunda oh yeah ndibutse ari ndi tournage yindi y'ubundi bwoko ya filime tugomba niho duherukanira kwe yes ariko no muri lancement umenga twarahuriye lancement officiel ya ingetura lancement officiel duheruka mu ni Heartbeat no Heartbeat yes Heartbeat niho wari uri buke canke ya data n'ubundi bwoko oya ya data ya J yatanguye kuza haminja yindi kiraza yes ndibutse data niyo yatanguye hama bukuri menga zaranakurikiranye ndibutse zarakurikiranye ya Barbe Ciramunda data hamwe na Heartbeat yes yeah nuko nibaza ko duherukana icyo gihe mana ariko urumva ko atari ya long time ko abafaransa bavuga areze umwanya tari muto aize umwanya n'ibyo aize umwanya ahubwo si muri lancement ni muri ya tournage burya tournage ni muri tournage y'ifiramu nuko ni Mr.
kandi nabona yuko ibintu biba bimeze neza cyane kabisa. Rega muta makuru y'iminsi neza. Muri meja gute muraho bona meze fresh? Muri meja tumeze neza. Muri meja turashima Imana. Muri meja turi guke kabisa. Neza kabisa. Muta imbere yuko dukoroka muri meja reka tubanze tuvuge kuri kan d'abord. Kadoma tuvuge kuri kan. Kan ninde kubatamuzi kuri abashobora kuba bakuzi kuzindi media ariko kuri Step Media Network ntawe bazi. Kan ninde mu jambo rimwe gerageza udevelope ubwire abakunzi ba net. Kan n'umurundi. Kan n'umurundi. Kan akaba ari umusore ava mu muryango wuzuye. Ubuze mu muryango wuzuye. Cyatse kuvuga ko nta muntu n'umwe aburamo. Ndafise papa mama. Ndafise abo tuvukana. Nagize Imana irabangumiriza umwe ndatakazi. Yes. Sindi umunyeshuri. Narize. Narize ariko uyu munsi sindi mu mashuri. Nararangije. Ciyongeraho kuri ivyo. Nsanzwe n'umusineyaste. Yes. Ndi mu muryango wa cinematography ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ego nibaza karuko. Urakoze cyane ariko iyo twumvise Kane canke Mr Kane twumva ururimi rwo hakujya y'amazi mbere hakujya y'ibiyaga bigari. Kane nigyo biswe n'abavyeyi canke bimeze gute? Kane oya Kane sibyo niswe n'abavyeyi. Ahubwo Kane nigyo niswe n'umuntu n'undi muntu atari na jewe. Izina ryanje ryo kuri ni Elisa Kwizera. Yes. Iryo ni izina ryanje abavyeyi bampaye. Kwizera umuvugishwa Elisa. Kwizera Elisa. Nitiranwa na papa mani warubizi. Na papa yitwa Kwizera. Akorera ko. Ni Elisa Kwizera ni izina abavyeyi bampaye. Hama umwuga wanje uza kuma izina rya Mr Kane. Ndavuga ngo kera naho ranitwa Solevo uze kubivuga. Ariko hari uwo twakoranye Joaquin arambwira ati iyo zina nabwo ndarikunda jewe nabwo rinyorohereza kandi ubwo ryorohereza abandi ariko nshaka guhindura izina akazina gagufi gucama izina rya Mr Kane. Wewe ma izina rya Mr Kane. Yes. Nande nkate nongera ko Doctor of Love. Doctor of Love. Ibyo bintu uri kubikura he man? Waye genda mvugishwa kaka. Uranyibagiye. Bibutsa amateka wadukoreye muri Cira mu Ano yuko ntabanda byoroshe cyane. Tukiri kuri Mr Kane yavuze ngo ni umusore. Wavuze ngo uri umusore mu. Uri mu rukundo. Peza? Uri mu rukundo. Kiazo. Ndi mu rukundo kabisa. Nukuvuga abandi bose bayi. Abandi bose bariko barakwipfuza biboma bayi. Bayi kweli. Ariko barahari. Sinzi. Bariho. Bayi rero. Nama message ndayafise. Ntakuntu wazama muheto. Ariko itondere ka. Niko pasi. Ntakuntu wazama muheto. Nako kan. Gusa ariko nivyo reka. Itonde kandi. Kuvuga ngo nakuntu wama muheto biba bivana n'ico ashakira muheto. Ariko usanga ashaka muheto kugira ngo akanda mu rukundo kumwe yamutesebye kwa Ringa. Biba ari ibintu bigize. Ibintu bitandukanye. Nuko rero no mu rukundo. Ntacyo. Reka aho tuhave twigire kwa Meja. Ako ntitugatebeko cyane twigire kuri Meja. Meja mutubwire rero ingene bimeze ibintu byo muri Meja TV. Tubwire kuko muri Meja mwadevye man, mwadevye kabisa naco muri ko muraduha. Kubera iki mumaze igihe nk'iki mutako murakora why not niki kibazo mwahuye naco byagenze gute? No twebwe turabantu ba mbere bakunda abakunzi bacu. Turabakunda bose by'umwihariko abantu badufata mu mugongo cyane abantu badushigikira tutabafise nani cyo twokora. Rero twabanje kwibika gatoya kugira ngo twanze tugire iki twitaze tubazanire tubategurira ibintu byiza kandi byinshi. Rero abakunzi ba Meja
bakomeze kwihangana ntabwo twicaye ntituryamye ariko turahubwa ikintu tubama dukora mu mpera z'umwaka igihe cyose turitegura turakubita stock y'amafilm menshi kugira ngo abakunzi bacu nuzusubire kubanyoteza uyu munsi tuvugana rero Major turi mu kazi dufite amafilm ashika kurangahe amaze guhera ahasigaye ko tuyalansa gusa sivye ko hari imwe gusa turiko turakora rero iyi imwe nayo twifuza ko nayo yorangira kugira tuzibahere rimwe baryohewe umunezero bicu wishe kabisa umunezero ushaka kuba hoteli nibyo hangira nuko kuba ariko barakurikirana Step Media bakumva turiko tuvuga Major TV. Major ni iki? Major yubatswe n'abantu bangahe? Ishari c'est une bonne question. Major n'umuryango wanje ariko umuryango wa kabiri parce que umuryango wanje wa mbere umuryango mvukamo umuryango nkomokamo ndavuga abavyeyi banje nabo tuvukana n'abandi uyu ni umuryango wanje wa mbere umuryango wanje wa kabiri mfata nk'umuryango wanje wa kabiri umuntu ushobora kugira ikibazo nka witura urumva ni Major nshobora kuvuga ko yanyubakiye ikintu kinini cyane ni Major nshobora kuvuga ko yampaye icubahiro uyu munsi mfise icubahiro biturutse kuri Major uyu munsi mfise aho mbarizwa Major niyo yafashe iravuga iti wa muhungu kukuntu tubona umeze reka turaba ukuntu twagushira ku yindi ntambwe ibyo byose ndabikesha Major niyo yonyene yavuze ati njya nzokugwa inyuma uko bizoba bimeze kose rero n'abantu banje ugizwe n'abantu batanu ni Joachim Anthony ni Kevin 14 ni Brighton Vika ni Angeli hagahereza ni Sakani kubera ko nkunda guhereza kenshi muri Major nje ndi umwana muri bose autre chose yaro cyanyuma cya mari canje nuko tukiri ngaho nyene turakunze kubona Mr. Khan akunze kugaragara mu masinema menshi cyane ariko araca ku mbuga zigiye zitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Why not Mr. Khan aguma ari wagaragara muri Major TV? Ico kibazo sinzi ubundi mu nigeze ko kimbaza ariko ntabwo ariko kuri asije je nyine muri Major ngaragara amafilm menshi ahubwo nuko tu ngaragara mu mafilme akundwa nagize bakwe ngaragara amafilme yakunzwe ariko nibisigura ko ari je nyine ngaragara amafilme menshi n'abandi turi ko bagaragara amafilme agiye atandukanye menshi nazo ni zarakunzwe ahubwo sinzi impamvu mubaza ico kibazo je nagaragaye muri filme n'ibyo nge tumve Save the Date Data Chiramunda 66 n'izindi mu gihe Angeli arafise filme yagaragayemo nyinshi za 66 Maso Yejo zande n'izindi zishasha n'izindi zirimo n'ubusa gusa yagaragaye urayibona humbuye Nikita Kevin 14 agaragara muri Heartbeat muri humbuye Nikita muri inde muri filme zigiye zitandukanye hariho n'izindi zigomba zisohoke ziryoshe kandi muzozikunda rero twese turi mu kazi turiko turakora nuko sikuvuga ngo nije jenye urakoze cyane none ko tumenyereye abantu benshi canke abastare benshi bibarose izina baca bugura amacano yabo bwite wowe nka Mr. Khan ico ukivuga kwiki akugura cano yanje Mr. Khan official Mr. Khan TV Mr. Khan TV Mr. Khan Burundi mon pote nivyo burya buri muntu wese bafise target bafise ico yifuza gushikako abayifuza abafise ikintu a plan ziwe bayarateguye rero mu plan yanje nateguye nirashikirwa yo kuguruza urubuga rwanje rwa YouTube muri kano kanya ndiko ndakorera muri Major ariko bitavuze ko ntazogurura urubuga rwanje nanje niyo ndoto ndayifise ndashaka kuzokora nanje ibikorwa byanje abakunzi banje bakaza noneho gukurikirana ivyanje nyene kuri YouTube yiwanje atari uko bafuza jewe baja mu ariko gushika uyu mwanya aywana ndabaha ubutumwa bwa hehe bwo muri Major niyo ndi
niyo ndi gukorera ibikorwa byinshi kandi biryoshye. Yes. Mr. Khan, BMT ni iki kuri wewe? BMT ni iki kuri jewe? Cyangwa uyifata gute? Katubivugo baza gutyo parce que umbwiye ngo ni iki kuri wewe simbona ukuntu no kwishura. BMT ndayifata nk'uruganda rukomeye cyane rukora amafilm gaha mu gihugu cy'u Burundi. Ubuzi ibiganda bitatu ya mbere bikora film nziza kandi zikundwa n'abantu benshi, BMT irimo. Rero ndayifata nk'uruganda ruri gushiramo ingufu nyinshi cyane ruri mu rugamba rukomeye rwo guteza filme ndundi, rwo gushira filme ndundi ku rundi rwego, kujabukana filme ndundi mu bindi bihugu, kwinjiza akanovera cyangwa gutanga akanovera gakwiye mu bene gihugu nyene. BMT pe iri mu kazi ndayifata nk'imwe mu nka kimwe mu biraro bizodushikana ku iterambere rya filime y'u Burundi. Yes. Tukiri ngaho nyene hari filime igomba gusohoka muri BMT yitwa Agatsindwa Ntigahera. Ino filime byaragaragaye ko na wewe uyirimo. Ino filime nka Mr. Khan nimba atari banga washobora kutubwira amateka yayo cyane ukungene uyibona? Iyi film Agatsindwa Ntigahera. Yes. Bo nihweje ukuntu filime yubatse ndi kuvuga mu nkuru yayo. Nkaraba ukuntu filime yakozwe kuri tele, ndi kuvuga realisation, directing, nkinjira no muri côté technique ibikoresho byayikoze. Iyi filime ni itabaye se wao iraba nyina wao. Iraziyobora imeze neza cyane kabisa. Ni filime ciza kiri mu bwenge ituje kandi koko cyatinze abantu babishoboye kabisa. Harimo nk'aba cyane ko harimo nk'abakiranga, harimo n'abahivala cyangwa kimwe nawe yashoboye kugira amahirwe yo kuyigaragaramo. Ni filime nziza rero, filime abantu benshi twababwira ati bayitegana igishika, filime izokoma ku mitima ya benshi. Filime izoshika kure hashoboka ndi sure parce que ni filime yitondewe, yakozwe igihe kirekire, nivyo yarabayemo struggle ariko ni filime nziza pe. Kandi filime yose iciye mu bibazo none iba ari filime nziza cyane. Rero ni filime nziza mu jambo rimwe. Ni igikorwa abantu bo kwitegana igishika cinji kandi novuga inyota bari bafise ya filime nziza igiye kurangira uyu mwaka. Mimi Mihaye ni iki kuri wewe? Mimi Mihaye ni reka namufate kwanza nka sister, sister ni Mimi Mihaye, umukobwa w'incabwenge. Mimi Mihaye ndi kuvuga ukuntu ndamuzi ni cyari kuri jewe. Mimi Mihaye ni umukolege navuga ko akomeye cyane kuri jewe parce que ni Mimi navuga ko afite inguvu nyinshi zo gushobora gufasha umuntu agashika ku kintu yifuza. Mimi rero namufata nk'inyangamugayo, umuntu akora cyane, umuntu nawe ari mu kazi kose, ari mu nzira yo kuduza filime ndundi kugira ngo ishike kure hashoboka. Rero mu ncamake nuko nomuvuga Mimi nuko ndamuzi. Ni cyo kintu yibara gukorera ubwo ati kimwe kintu ndo ndashikwa kwivu rya nyuma ntacibagiye. None agira iki? Nzorinda mpfa ntacibagiye mu jambo rimwe. Nzorinda mpfa ntacibagiye. Kirahari. Kirahari ndacibuka ico gihe. Yarankoreye ikintu nazopfa nibagiye. Muri film iraho narinze kuvuga nga icyo kintu kandi cyarankomye, cyarandyoheye, ni ikintu pe nazopfa nibagiye.
ariko mumbabarire ntabwo nshobora kukivuga ngaha kubera ko nibanga ni nakantu kari private hagati yanje nawe ubutumwa kuri mimi ndamukunda cyane gose okay no Mr. Khan ugenda ukorana n'abantu benshi kandi byitegererezo muri sinema ndundi King Sabas ni kuri wewe King Sabas umutipe w'inyangamugayo umutipe mwiza cyane afise ubwenge yicisha bugufi ndasubiye afise ubwenge kandi yicisha bugufi azi ikintu arondera azi ukuntu yifata imbere y'umuntu wese bari kumwe ataravye ngo uyu muntu ni munini uyu muntu ni muto ataravye ngo uyu muntu ni iki afise ukuntu yari kumwe n'umuntu uwo ari we wese agerageza kuba nkawe akishira muri ico kibanza King Sabas ni umwe mu bantu bavuga ko mu vyerekeranye na discipline mbona ijya mbere ndabivuze ni umwe mu bantu novuga ngo mu vyerekeranye na discipline ndabirako kabisa bifuza kugira imico nk'iya King Sabas nubwo abantu tudafise imico imwe ariko mba nifuza kwitwara nk'uko mukuru wanje Sabas yitwara ndamwubaha ndamukunda kandi pe yumve aho ari hose none habyumve n'umuntu ari kubera icitegereza abantu benshi atari jejenye okay turabona kenshi Mr. Khan ariko aragaragara ku mbuga zigiye zitandukanye tuwafa nayo ni nk'iki kuri wewe kubera iki ubona ko kenshi Mr. Khan ari we ariko arakoreshwa cyane mu ruganda rwa entertainment mu Burundi tuwafa nayo ivuga kwiki subiramo ico kibazo turiko turabona ni cya kindi cy'ubwa mbere turabona ko kenshi Mr. Khan ariko aragaragara mu ma company giye atandukanye donc ahingura film ndundi twari tugeze rero ku ruganda rwa tuwafa nayo ivuga kwiki ubutumwa kuri tuwafa nabo bari mu kazi tuvuze kumwe nabivuga navuze ngo kuri BMT tuvuze inganda zitatu zikora filime ngaha mu Burundi navuze ngo BMT irimo rero n'ubu ni nako ngoma ndakizane tuvuze inganda zitatu zikora filime ngaha mu Burundi tuwafa ntabwo iburamo tuwafa n'uruganda rukomeye ruri gukora ibishoboka byose ngo ruteze imbere filime ndundi ireresi ndundi novuga ngo tuwafa reka mvuge ngo nuwanga gakwaga aremera ko kanyaruka buri muntu wese hari abantu benshi wanashima bapinga ndabizi hari abantu benshi bapinga tuwafa ariko ukwiri nuko yubatse koko biragaragara neza ko uruganda ruri gushira ingufu nyinshi mu gisata cya sinema ndetse n'uruganda ruri kwibuka cyane kugira ngo rushobore kuba uwa mbere rusohora abantu rukaba uwa mbere rusohora na filime nziza ziryoshye ruri kwiruka kugira ngo rube uwa mbere ku buryo umuntu wese yinjiye mu gihugu akabaza ati n'uruhe ruganda ruri gukora filime abantu bashobora kuvuga ati nituwafa simvuze ko uyu munsi babiriko uyu munsi nibarabishikako aho ndakubwiza ukuri uyu munsi nibarabishikako ariko bari mu nzira yavyo kandi ku nguvu mbona bafise bazoshika kuri wewe ni uyuhe mu director wa mbere ushobora kuba ati no director vraiment antuka aramerita ikibanza cya mbere muri sinema ndundi mu director wa mbere aho mbajije gutyo bihava bingora kwishura parce que navuze kuri wewe yego bihava bingora nanjye no mpamvu ndabona ndiko ndakubwira bihava bingora kwishura bivanye nuko aba director ngaha mu Burundi ni benshi cyane sivyo ni benshi cyane hariho benshi beza bashoboye ariko jewe ntazi
kandi mu Burundi bakora ariko bataragira itsinda ntabwo nabo ngo tubamenye kandi bashoboye rero nje kuvuga ngo ni naka aho numva umenga ngaho noba nibeshe parce que si bose maze guhura nabo ariko bamaze guca ku director uwari we wese ngaha mu gihugu cy'u Burundi byari kunyorohera kwishura ati vraiment uyu arabasumba bose ariko aro biraza kumvura pesi ndakoresha ariko uvuga ati bivanye nabo maze kubona antuka nakaragerageza bo ushize ko rero gutyo aho oye basi cyo shobora kunyorohera umwe okay uvuze uti mu bamaze kuguca canke mu bumaze guca mu maboko mu director umaze guca mu maboko ati nuwahe mu director urabona kuri kuvuga ati ati nuwahe mu director umaze kubona kuko abikora neza aho ndaza kuguha aba director babiri ndongera ko n'uwa gatatu n'ubwo ataboneka ariko je naramubonye mu directing wa mbere nza kuvuga ni Amede n'umu director mwiza wa kabiri ni Joachim Anthony mu director mwiza afise ibyo mafatira kugira ngo mvuge umuntu bien sûr hari n'uwa gatatu rero nabonye mu directing nziza nubwo uyu munsi adahari cyangwa atazwi ariko nigeze guca mu maboko yiwe agaragarira mu director mwiza nawe suyundi umutipe yitwa Stone ya directing the film Save the Date ya Onera Mutoni twarakoranye twakoze film imwe Save the Date ariko koko naramwitegereje navuga uyu mutipe arashoboye directing même si atari kuhabwa ibintu byinshi arashoboye directing uyu munsi sindamubona sinza ahari ariko ahari hose vraiment arashoboye nawe ni novuga je mu badirector batatu ewana uyoye no mushira okay nuko Mr. Khan indoto y'ibisazi ufise nkiya niyo gukorana n'umugabo umugabo nkunda nubaha ndabirako buri kimwe cyose ewana niwe muntu novuga ngo niwe mu ndakivuge gute niwe muntu kuva mu buto bwanje nakuze nkurikirana niwe muntu niyenspirako nawe si uwundi Michael Scofield Wentworth Miller kuva muri filme yitwa Prison Break uyu n'umunyamerika umu acteur umu cameraman umu director akaba n'umwanditsi uyu ni umwe mu bantu nivyo uyu munsi tuvugana deja namukunza akiri umujene hariya nkiri umwana ariko uyu munsi tuvugana aramaze gusaza arakuze ariko je nakunze mvuga mana yanje ndifuza kubonana n'uyu muntu ni ibintu bidashoboka koko nko bivuze ngo ni indoto y'ibisazi ni ibintu bidashoboka kubona magaze imbere yiwe ariko directing kubona ndi gukina muri filme yiwe ariko arakora ni ibintu bidashoboka man ariko sinofata kari ibintu bidashoboka urumva ariko impamvu mavuga ati si ibintu bidashoboka cyane kurundi ruhande bishobora gushoboka kuko nituzi inzira z'Imana jewe kera sinarinzi yuko uyu munsi nzoba ndi ngaha navyo narinzi ko uyu munsi ushobora kuvuga ati Mr. Khan urumva ushobora kuvuga ati Mr. Khan mama mbe film ndundi ati vuga abantu batanu mu Burundi b'abahungu bakina film ngaha ukashobora kuvuga mu izina Mr. Khan navyo narinzi je nabona kare byo gukora
kugira ibintu bishike bazofata imyaka myinshi cyane ariko uyu munsi iyi ntambwe ndiko n'amarara yishitse n'amavuda kugira ngo ico gihe n'icyashika sorry nema muvuga ngo ico gihe gushika n'ibintu bisanzwe bishobora gukunda okay ya narabyigeze cyane nakuze ya narabyigeze nakuze ndabikunda nakuze ndanavyifuza kumva niko ndakora filme yanje koko iyo ndoto nari ndayifise ariko uyu munsi nayishitseko bavuga ngo muri media filme muri izo filme tumaze gukora harimo imwe nanditse kandi vuba izoja kugaragara muzoyibona kumbure muzojija muvuge muti Mr. Kano iyo ni inkuru y'umubabaro twamayo game bamuri ivyo byo kwandika kabisa kuma mu byo gukina cyangwa gume mu bindi ariko kwandika kuvemo cyangwa mujije muvuga muti ewana kandi respect turabizi komeza ubutumwa woha abaseneyaste donc abakinyi bakina sinema ndundi muri rusange abakinyi ba filme muri rusange ndamaze kubona filme ndundi muri rusange irimo ubujyajya bwinshi kandi bwinshi cyane nivyo biratuma filme ahubwo iryoha gusumba cyane ngo aka gakino turimo karyoha gusumba kubera karimwe ubujyajya kubera ngo karimwe ubujyajya ariko ndamubwira ngo ahubwo ivyo bizodusambura n'ingoga ati gihari n'icyari ico cyari gikwiye atabo ikintu cyari gikwiye nuko twese twogirana urukundo rumwe tugakundana tugashigikirana tugakorana koko kandi umuntu ashoboye ukamukoresha kubera ko ashoboye apana ngo kubera ko afitaniye ikibazo na naka ati rero uyu muntu sinomukoresha ivyo wowe vyo kutagiye huza ni ibintu biri ku ruhande ariko mu kazi nako ivyo n'ibindi filme ndundi irimo ubujyajya bwinshi pe kabisa n'ikintu nokubwiza ukuri kandi abantu iki kintu rero nagicitse ko kirambabaza mwana uzi ko ushobora gufasha umuntu ukamufasha uzi neza ko ari umuntu mwiza sivyo uzi neza ko ari umuntu mwiza ariko nuko wabiziga ugasanga siko biri ugasanga ahubwo wa muntu uri kwita ngo ni mwiza uri kumufasha kubera ko urabona nyene yakwiyororotse ko yakweretse ko ari umuntu ariko nyuma wowe ahubwo ico yaragushaka ko ubwo bufasha gusa ubirangije tiyaye sindi kuvuga ibintu ntazi cyangwa ibintu byo gutomboza ndi kuvuga ibintu nzi neza cyane ndetse byanambaye je n'abantu benshi nagiye ndafasha nzi neza atana abantu beza n'abantu beza kumbure dufise umutima umwe wo gufashanya twese ariko uyu munsi tuvugana maze kubona umutima wabo man maze kubona umutima wabo maze kubona icyo bari bifuza kuri jewe ndabibona ariko tunyene napitisha nyene nihorera ariko hari umunsi nyene sinshobora kubika ikintu je mu mutima ngo kimare n'igihe kirekire cyakinanira ncanza kubwira disuro certain ko ejo canke hirya y'ejo abitwa bose ko bambabaje nzobibabwira kandi bumve neza ko bambabaje nabibabwiza ukuri je barambabaje pe nani sinashimye kubivuga ngaha nashimye kubavuga parce que sindi wa muntu wo kugenda navuga abantu oya ariko nyine
isinda bivuze gutya ubuzi ko yambabaje ari iki aca yimenya yego ubuzi ko yankoreye ko bujyaje aca yimenya barahari pe je sinigeze nifuza gukora ubujyaje abantu ariko bo bifuje kunkorera ubujyaje baga ibintu bibabaje gusa si bibi kuko baba ariko barakwigisha no kwereka icyo bari ni vraiment ni kintu ciza baba ariko barakwigisha ucumenya abantu abantu uyu munsi je nabivuze muriko kuvuga ryari kiganiro ati uyu munsi umuntu jewe sindamwiha wese najewe ntunyi sindamwiha wese mane abantu nawe ubwawe ndakubwiye ntuzi ubihe bose kabisa wese abantu tube tubafata nyine nk'umuriro voilà tubafata nk'umuriro kubera ko umuriro ugususurukije nawo umuriro uturira nuzubona umuriro rero ugususurukije muri bya bihe by'imbeho bya bihe uba wumva nyine ukeneye ubushuhe ukaca ubona umuriro urawiyegereje uraguhaye ubushuhe uragususurukije uca wibaza ngo ni urukundo rw'umuriro uzi ukore ikosa uwuhonyoremo nimba uzoca ubona neza umuriro icari cyo kamere k'umuriro abantu rero tube tubafata nk'uko sometimes umuriro uzogutwika kandi uzoca ubona ko atawugenze umuriro numenyerwa n'abantu b'iki gihe ntibamenyerwa rero ni byinshi bashobora kuvuga ngaha ibintu byadushikiye niba byoroshye ariko ni sawa Mr. Kane yo reka tugushimire cyane je nabashimiye shama ndibaza ko n'ikindi gihe tugukeneye uzotwitaba nzobitaba nzobitaba kabisa nzobitaba tuganire kandi nzobitaba tuganire kandi nazi bizogenda neza ubuzoza bwobwo ngiraho ho nzoba naje ndi mu mavuta yo kukubwira ukuri kose kabisa kubera je ndumva ko muri jewe hari ibintu nifuza kuvuga kandi mfisa nzobivuga nzobivuga ibintu nyene baniyo bakubeshe man baniyo bakubeshe ukabibona ibyo bintu biragukomeretsa jewe ufu mumbesha sindabimenya ko ambeshe kuko hajya niho mera mu kubona directement ko ukimbesha akantu kamwe konyene niho mera kubona kutari umuntu mwiza jewe umuntu ambesha ndamufata kuri umuntu ashobora no kunyica uje kumbeshaho ho ngo reka nacu man kwambia another day meze neza meze fresh reka ducishe ngaho nyene turengana ariko tureka ubujyajya reka ubujyajya muri film dukora akazi dushike kure bizodushikana kure kandi hashoboka nuko rero merci asante sana nuko bakunzi ba Steph Media TV yari Mr. Kane Kwizera Elisa abona neza yuko ari umusineyaste akunzwe cyane ku butaka bw'u ndetse no muri East Africa aho nagiye kina muri cinema nyinshi zigiye zitandukanye harimo zagiye zivuma zifata ibibanza bya mbere ku butaka bw'u ndetse no ku butaka bwa East Africa harimo zakira mu zuba data Save the Date harimo n'igiye gusohoka yiswe agatsirikwa n'igari ifite yayo itariki 5 z'ukwicumi ngaha ibujumbura kuri conference Nyabagere abanza yuko iyo rase mizobandanya no kuri n'igitega itariki 10 z'ukwezi kw'icumi 12 merci itariki 12 Gitega abanza yuko umurenze wa sinema Ndundi nuko turabakunda kandi turabashimira cyane icyo ushikiriza mu tubwire muri commentaire kandi shikira mugira like kugira ngo ibiganiro bishikira kubashikanako bibashikire byoroshe bigenze neza cyane nuko turi kumwe namwe nata cha Mr. Kane umuntu ashobora ati dore nkene gukorana n'uno musaza
kan cyane numashaka kumusupporting yo kuronka gute yo cyahe bigenze gute bo cyambere ndafise imbuga zitandukanye kandi yandikiye message nashobora kuyibona yes ndishura ama message sindi mu bantu bashobora kuvuga ngo bazana imigagaro nivyo ama message ari menshi ariko ndayacicamo amaso rero uca ku rubuga rwanje wa Facebook page ni Mr. Khan Burundi ugende kwanza ubanze ukore follow bakunzi ba Step Media ugende muri Facebook page mwandike Mr. Khan Burundi urambona amukubite follow uhereze n'abandi bakomeze following TikTok ni Mr. Khan konyene amidarapo y'u Burundi kuri Instagram ni Mr. Khan official hose ndiyo ama apa yo ngaho hari n'urubuga rundi fise rwa Major iyo muryango wanje nababwiye Major muri YouTube channel mwinjire yo mukore subscribe naho kugira ngo muze murabona ibikorwa byinshi bishoboka ku muntu wowe yifuza gukorana nanje mu buryo bwago shaka directement ibintu ko binyaruka ndazaguhanimira aho uraza kubaha asante sana ndagushimiye cyane yego